Umushikiranganje w'imigenderanire myiza hagati y'Uburundi n'amakungu ahejeje gusinya amasezerano yo gufashanya yo gushigikiranira eka n'ingabire y'umuceri. Iyo ngabire ntituramenya amatoni y'umuceri igihugu c'Ubuyapani gihaye Uburundi, ariko ico tuzi neza nuko umushikiranganje yamenyesheje Uburundi n'amakungu ko iyo ngabire bazoca badandaza uwo muceri hama amafaranga avuyemo aje mu kigega ca leta hama ashobore gusahiriza mu bikorwa ibi na biriya. Ikindi ca kabiri kiri muri amasezerano nuko igihugu c'Ubuyapani nkuko bisanzwe su bwa mbere kiza amasezerano yo gufashanya hagati y'igihugu c'Ubuyapani n'Uburundi cemereye Uburundi gufasha ibisata bibiri. Igisata ca izabu murakizi kijejwe ikurobanura imbuto nziza abene gihugu b'u Burundi dutera mu mirima yacu hirya no hino, kikongera kikazofasha no muri SRDI isanzwe ahanini kurikirana ivy'igiterwa c'umuceri nkuko iyo mfashanyo yaje igana umuceri. Rero reka tureke umushikiranganje ajejwe imigenderanire myiza hagati y'u Burundi n'amakungu adushikirize ivyavuye muri ayo masezerano. Mejeje hamwe n'umuserukizi w'igihugu c'Ubuyapani gushira umukono ku amasezerano cyane cyane ahagaze ku ingabire y'umuceri. Umuceri usanzwe uza su bwa mbere uza ngaha mu gihugu iwacu tuha n'igihugu c'Ubuyapani. Uwo muceri uraza ngaha wahashika tukawugurisha, hanyuma amahera avuyemwo tukashira muri banki nkuru y'igihugu agashobora rero gukora imigambi y'iterambere tuba twumvikanyeko. Amasezerano ya kabiri ajanye no gufasha cyane cyane ibigo izabu na SRDI kugira ngo bashobore kuronka ibikoresho biri mu buhinga bwa none kugira ngo bashobore kugwiza umwimbu. Amasezerano ko ari abiri yose hamwe na mahera novuga yababa hagati yababa hafi miliyoni 7 z'amadolari y'Abanyamerika. Iyo migambi ko ari ibiri yose tuyifatiye hamwe, murumva rero ko atari amahera make na mahera aje kudusahiriza. Nkuko mubizi dusanzwe dufise umugambi mukuru w'iterambere hamwe n'imbona kazoza igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, aho Burundi buzoba ari igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060. Iyo migambi rero nivyo tubwiza gufata ya mbere mu kuyishira mu ngiro. Mugambi murazi yuko iyo umuntu afise urubanza n'umuhani wacu kenshi ababanyi bamufasha n'abagenzi. Nico gituma rero igihugu c'Ubuyapani igihugu kigenzi cashimye kudufasha gushira mu ngiro imbona kazoza yacu Burundi hamwe n'umugambi mukuru w'iterambere y'u Burundi. Su bwa mbere biba igihugu c'Ubuyapani dufitaniye imigenderanire myiza kuva 1963. Murumva yuko haciye umwaka umwe gusa twikukiye ico gihugu cyaciye kituguma hafi. Kuva ico gihe rero ico gihugu haba mu bihe bibi ibihe vyiza cyatugumye iruhande ku buryo kiguma kidusahiriza mu bikorwa by'iterambere mu bisata binyuranye, na cyane cyane nk'ibisata vy'uburimyi n'ubworozi, ibisata vy'inyigisho, ibisata vy'inyubako, ibisata vyo gutwara abantu n'ibintu n'ibindi. Musanzwe mwese muzi ibarabara ngaha bita Boulevard du Japon. Wese haciye n'ubu ni mwamaramuka muhaciye ku mugoroba muze kwibuka ko ari igihugu ca Japon cadufashije kubaka iryo barabara. Muri mu ncamake rero murumva yuko igihugu c'Ubuyapani igihugu c'u Burundi dusanzwe tubihugu bigenzi turafashanya no mashiramwe mpuzamakungu iyo hageze ibintu vy'amatora canke hageze ibintu byo gushikira imigambi y'igihugu c'Ubuyapani canke imigambi y'igihugu c'u Burundi kijanye mu mashiramwe mpuzamakungu. Murumva rero yuko ari dusanzwe dufite imigenderanire myiza, tukaba twiyemeje ku izina rya leta y'u Burundi no ku izina rya n'icubahiro mu kwigu cyacu cyiza cy'u Burundi yuko tugiye uko dushoboye kubaza kugira ngo iyo migenderanire tugere twitseza imbere gusumba ku neza y'abene gihugu b'Abarundi n'abene gihugu y'Ubuyapani. Murakoze, Imana